muri kazoza k'ubuzima narateye intambwe Imana irampezagira muri uko kuvandereza utuntu jewe no twubakanye twaraguze parcelle ariko iyo parcelle twaronse iracagaragara gushika uyu munsi turafise ivyifuzo byuko tutoguma dupanze kandi twararose ikibanza rero mwebwe mudukurikira abavukanyi iyo ntambwe ndashaka kuyitera ko nubaka mu buryo buke ndonka mugira ico munyunganiye hamwe na ekipe yose abo turi kumwe hariho abatarabona intumbero nziza y'ubuzima kandi bafise imigambi muratwunganira mu migambi niri ya muzokumva turiko turubaka niyo twifuza gushikako twebwe uko tubayeho turakeneye ubufasha naho dufise ivyo dukora bitandukanye turacakeneye abadufata mu mugongo uko vyo tugenda turakora dukora imirimo itandukanye mwamaze kutwumva hariho bamwe bavandereza ubuzu n'ubuzima bumeze neza mugabo uko biri kose turacakeneye abadufata ukuboko abadutera intege bakunzi ba Axa Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje turi n'iteka ryo kubaha ikaze muri iki kiganiro tugire uyu munsi aho uyu munsi twagiye kuri terrain ya Grand Séminaire aho twasanze equipe iriko irakina Kamis FC twayisanze iriko irakina tukaba uno munsi twashatse kuganira na bamwe muri bo twabasanze barajeje entraînement nagira ndabaha umwanya bidondora je banyita Bikorimana George abandi umukapitene wa Akamize FC nanje ku mazina banyita Bigirimana David muhabandi umwanditsi n'umushinguzi w'ubutunzi bwa Kamize FC nanje nitwa Kwisera Diodone abandi umukinyi wa Kamize FC yego cyane nkuko mubibona twashoboye kuronka akanya ko kuvugana na bamwe muri bo aho bagira batuganirire kuri byinshi kuri ubuzima bwabo ubuzima bw'umugwi imbere yo gutangura rero nashaka batwiganire ku buzima babayemo imbere yuko binjira muri uyu mugwi umwe araza kuronka akanya ashobore kutwiganira ukuntu ubuzima bwari bumeze imbere yuko batangura mu mugwi turashobora guhera kuri David mu buzima bw'iwanje imbere yuko nza muri Akamize nari nsanzwe ndi umwana wo mwibarabara kuva mu 2004 niho naje mwibarabara bivanye n'ingene ubuzima mu muryango utari bwifashe neza hama imyaka hafi nk'ibiri ndi mwibarabara niho namenya umugwi Akamize FC umupadiri Inyansi yarasanzwe ajejwe ubutumwa kuri paruwasi ya Saint Michel niho yagira iciyumviro cyuko yokwegeranya abana bo mwibarabara akaduhuza kugira ngo aduhindurire ivyiyumviro by'ubwo buzima hama nanje ndagira amahirwe yo kuba mu bana bamwe mubo Padiri Inyansi yashoboye kwegeranya muri ubwo buzima nibwo natanguye kuyankadira hamwe n'abandi tugahurira hamwe n'abandi twagiye turava mu mabarabara dushika nk'abana 150 hama tugahurizwa hamwe n'agapira kugira ngo twongere urukundo kaduhindure n'ivyiyumviro muri ubwo buzima rero bwo mwibarabara jewe Bigirimana David nari nsanzwe mbayemwo niho natanguye guhindura ingendo yakahise kanje kabi bivanye n'ingene nahuye na Padiri Inyansi agatangura kunyigisha no guhindura imico n'ubuzima kugira ngo nshobore kubona kwiteza imbere rero ndamaze muri Akamize FC imyaka ishika 12 inyuma y'ubwo buzima bwo mwibarabara hari byinshi byahindutse mu buzima bwanje gushika uyu munsi yego cyane David urakoze murabona yuko yaciye muri byinshi kuba mwibarabara mu imisi turabibona si ibintu byoroshe George nawe wotubwira ingene byari bimeze jewe Bikorimana George jewe kuva kera ntarinjira mu mugwi naje narimbaye mu barabara mugabo ndashikira umupadiri Inyansi ajeje ubutuma kuri Saint Michel anyijiza muri equipe mpurirayo n'abandi bana mu rungano rwanje hari habo twari dusanzwe turarana mu barabara hama tugira ka equipe tugiza ka equipe ako ka equipe uko twagahuriramo niko yagenda aratuganiriza hama duhindura ivyiyumviro gushika n'isaha rero hari haho tumaze kugera yego cyane urakoze ngire ko nshimira patiri wacu murabona kubyiza adasiba kugira kuba yarababaye hafi reka Diodone nawe
atuyagire ingene byari bimeze. ubwo murakoze turakwizera Diodone jewe Akamize FC twaratanguranye n'uwo mugwi tangura n'umupadiri yitwa Nyasi yaduhujije agiye kuduhuza tuba nk'abana nkuko yabivuze David nk'abana amajana 250 ego twarabana benshi turabana benshi twese twakoze turabana bo mu barabara dukuriye mu barabara nga turashima kwa kakanya Padiri Nyasi yaraduhaye urukundo turamenya ukuntu tuza turakumenya ukuntu twifata mu mugwi cyo kintu turagishimira Imana nk'uko ubunyi tumaze kumenya tukamenya ikibi n'ikibi ubunyi muga turamaze kwiteza imbere ubunyi turafise n'imiryango yadutoye tukiri abana turi mu barabara turashimira Imana rero kubona ubunyi twaramaze kuba turatiteza imbere nico mbona cyo twoshimira Imana Yo cyane murakoze ariko kukuntu ndababona kukuntu ndabibona n'abantu tubona twasanze kuri terrain ndabona umengo hari byahindutse hari byinshi byahindutse hari aho mwari kera hari aho muri ubunye mushobora kutwiganira ubuzima bw'inyuma yo kuva mu ibarabara ry'inyuma yo kwinjira muri iyi equipe ingene byoba byaragenze ubuzima ingene bwa bumeze. Ego nk'uko mubivuze ubuzima koko byarahindutse kuko kera umuntu kurya byari bigoye umuntu kuronka harara byari bigoye nka jewe Bigirimana David nsubije amaso inyuma muri kahise nkaca ndaba no muri kazoza k'uyu munsi ndashima Imana cyane kuko ubuzima bwarahindutse cyane kuva rero mba muri Akamize FC narahungukiye ibintu bitari bike kuko ubwa mbere nari nsanzwe ndi umukristo nsenga nubaha Imana muri Katolika Ecclesia ariko sinari bwaronka ibatisimu ngiryo itunda rya mbere navuyemwo kuva ndi umwana wo mwibarabara muri Akamize FC Padiri Nyasi yarashoboye kundonderera equipe inyigisha ndamenya amasakaramentu icarico ndamenya amabwirizwa icarico naho nari nsanzwe ndi umukristo asenga muga hariho bimwe ntashobora gutagura no gutegera kuko nari mbaye mu buzima bwo mwibarabara rero niko kwegera Padiri Nyasi ndamwiganira ko mfise inyota yo kuronka ibatisimu kuko nari nsanzwe ndi umukristo nsenga mugabo ntasangira rero umuvyeyi arantahura byoroshe cyane nari yarasanzwe ari umusaseredoti kandi ategereza gufasha intama kugaruka ku mukama yaramfashije arandonderera rero equipe y'abanyeshuri biga muri Grarak bangana abanyeshuri 10 baranyigisha byihuse mu kwezi kumwe Padiri yarandonkeje ibatisimu tugire Kristo ico rero ndagikenguruka mu ntambwe nagiye ndatera jewe David muri equipe naciye ndonka ibatisimu ndaja ku meza meranda ntangura gusangira ndumva ko niyubatse mu buzima bwo mwibarabara mugabo nkaba niteka ryo mu Kristo rero si ico gusa mu buzima narateye intambwe ubuzima bwagiye birahinduka ku munsi ndabikenguruka cyane gushika uyu munsi kuko harageze igihe naho Imana intera iteka ndava mwibarabara naravuye mwibarabara nshoboye kuronka inyigisho z'umuvyeyi Padiri Nyasi n'ibiyago yagiye aratugirisha hamwe n'abandi biranyubaka ndumva yuko ubuzima bwanje budakwiye guherera kuba ubwo mwibarabara gusa ariko ndava mwibarabara ndasubira mu muryango niryo niteka nkenguruka giciza nasanze muri equipe muri Akamize FC hanyuma maze gushubira mu muryango byarashitse ndashinga urwanje hama Imana irantera iteka ndashobora kuragana ndashobora kwandikwa mu ikomine hama ndagira ubugeni nuko Padiri Nyasi yaranshigikiye mu bugeni bwanje n'abandi bavukanye bafashanya ubutumwa bwo gufasha uyu mugwi Imana irantera iteka ndagira urubanza rwiza cyane uyu munsi nkaba nubatse nkaba ndi umugabo w'abana 5 n'umupfasoni wanje Bigirimana Serafine tukaba twubakanye Kristo ivyiza novuga ni byinshi navomye muri Akamize muri equipe ivyo mbaye ndavuga nivyo hanyuma nirashishikara ndaza kuvuga n'ivyiterambere gushika uyu munsi tugire Kristo nanje nko ku mazina yanje Bigirimana George ndi muri equipe narikuyemo byinshi equipe yarandeze ndakura uko nagenda kura nagiye mbura na byinshi ngabo gushika umunsi nafise aho nashitse naho bitagiye biroroha mu buzima mugabo hamwe n'umuvyeyi yari imbere yanje nagenda ndahanurwa ndaronka impanuro zitandukanye
nariyungunganije ndagera aho ngera ubu unyaje w'akazi nkora n'umushoferi. nakoze nanjye ndwa kwizera Diodone. Imbere yanje icafashije muri Kamizi FC narose abagenzi benshi ndamenyana n'abantu ndava muri handi narindi Imana irantera iteka naje ndasura mu muryango ndubaka tubanye n'umugore n'abana. Icyo mbona twagiye turitera imbere ni kubera Imana yadufashije tukava mu barabara. Ubu umuntu araryama neza atakintu umuntu gishoboye kumwiyumvira ngo biki nibiki cingwe ngo amahera y'inzu biki nibiki. Imana iragendera dutera iteka amahera y'inzu turayaronka. Nkuko mubibona Akamizi FC ifise ibyiza byinshi baharonye ibyiza byinshi. Nashaka rero kubabaza mwatweganiye ingene ubuzima bwari bumeze imbere yaho ingene bumeze ubu ni gute rero umunya muba mwibona ni gute muba mwibona muri iyo miryango yanyu mugo buzima bwanyu mubayemo no mu buzima bwa ekipe yose. Ego uko ubu tububona imyimenyerezo twatanguye ngira kuva ku munsi wa mbere dukina agapira muri rwa rukundo nyine twagiye turigishwa ntitwataye iragi n'ubu turacara abakinyi nanone twaravomyeho ibyiza byinshi muri uyu mugwi twarakinye amamaci akatari gake twaragiye mu ntara gukina imipira akatari gake n'uyu munsi rero naho imyaka iri kiratujana tumaze gushinga izacu tukaba turi abapapa bamwe bamwe agapira turacagakina kuko n'uyu munsi twazindukiye ku kibuga kuva saa 2 twari turi kuri tereo ngahaye muri Grara twari ko turagira imyimenyerezo nk'uko bisanzwe iminsi yose kwa gatandatu turacabandanya agapira n'ubu amamaci duhora tuyakina n'ubu turaherutse gukina akamaci ngaha nyene ku kibuga iwacu twarakiriye abanyeshuri bo muri za kaminuza igihe bahimbaza umunsi w'abanyeshuri muri za kaminuza muri Ecclesia Katolika twarakinye kandi no kubatsinda twarabatsinze ibitsindo 3 kuri 2 twarabashije igitsindo kimwe n'uyu munsi rero turacafise izo effort z'inguvu zo gukina agapira kandi rero uyu munsi ngene ubuzima bubandanya muri iyo miryango yacu turagerageza kwiyungunganya kugira ngo dutunge imiryango dufise abayifise hama batayifise bamwe baracari ku ishuri bariga hama abatarashinga imiryango nabo bamwe baracari muri bwa buzima nyene bwo kuronderana n'ingene babandanya kubaho nubwo tutakiri mu ibarabara. Ego mubo twagiye turarukana muri ekipe gushika uyu munsi no shingira intaye yuko atanumwe akiri mu ibarabara. Turabishimira Imana cyane muri ekipe twese twararivuyemwo turabaye bamwe mu miryango abandi baripangiye abandi baracari muri bwa buzima bwo gucunga imiduga muri centre ville ariko natwe bamaze kubaka izacu umwe wese ingene yiyumvira ubuzima nka jewe Bigirimana David sanzwe mfise ingene mbayeho n'ingene ncudufaranga tuntunga n'umuryango sanzwe ndi umuntu adandaza impuzu ndavandereza mu Kamenge nkarangura mu Ruvumera mu Katahe Gatimana yampaye kagashobora kuntunga. Hama jewe n'umudamu wanje nawe nyene ntiyicaye arafise ingene yiyungunganya mu buzima kugira ngo dufashanye ubuzima bwa misi yose nawe asanzwe afise ahantu aho tubaye muri quartier atereka kameza akadandaza aho tuyoba dukaranze ubuzima bukabandanya gushika uyu munsi. Hama muri Akamizi naho turi babandi turi wa muryango nyene Padiri Nyansi uko yadusize ntituratana turafashanya iyo hagize urwaye cyangwa iyo hagize ubura muri ubwo buzima bw'urukundo dufitaniye n'ingene twitanga kuza kuri ekipe amabisi aragoye mugabo turitanga bamwe turaza n'amaguru tu kugira ngo wa muvukano twubaka umuhari gushika uyu munsi. Ego jewe Diodone akazi jewe nkora mu kazi ko kurondera amadokima abantu mwifuza nko kuriha ikintu muri OBR adafise umwanya je arashoye kuntuma nkagenda nkamurihira amabonye ku kazi no banamufashije akaraba nawe ico yimvira akafasha ari nk'umuntu akeneye dokima muri Otarako ndagenda nkamurondera dokima rame imodoka nkagenda nkamurondera dokima nkamuzanira cyo niko kazi kanje kantunze niko kazi kanje kantunze umuryango. Ego je nkuko ndabibona uyu mugwi utunze byinshi utunze abantu bafise ibintu byinshi numirira abakunzi ba TV mwese mudukurikirana nkuko tubibonye nkuko babitwiganiye dukura amakuru dukore Imana ihezagirira ahajya nyene hari abantu dushaka gutangurira ku intambwe yo hejuru
kandi tutaraja kuri ya ntambwe yo hasi dutangurire ngaho nyene Imana ntizohezagire. Ubuzima nyene buragoye mugabo umuntu nyene ategerezwa kubana n'ibigoye, tukiri mwisi dutegerezwa kubana n'ibigoye. Ego birashobora gushika uno munsi nkaba afise akazi ejo atakofise, noneho nko nk'ivyo mu Burundi isaha n'umwanya tuvugana ibitoro biragoye, akazi nako nikaje kagorana. Jewe muri kazoza kanje mu mbono yanje ndiyumvira ejo kuzofasha kuzoronka nka ONG shobora gukoramo ahoho ivyo navyo ndumva mu mbono kazoza ko vyombera inyungu kuri je n'umuryango wanje. Mugabo nahone simba nibagiye hari abandi dusanzwe dukinana agapira twatanguranye kuva kera, Mutama Inyasi akidutora dukora ubuzi butandukanye. Hariho abacunga imiduga, harimo abakarani bikorera imizigo. Mu bisanzwe nabone naho batari ngaha nabone barafise imbono kazoza yabo, barafise ibindi biyumvira yuko boshikamwo bikabatungira imiryango. Kuri murakoze vyiza rero muze muradufashiriza kuvyo mubona tugezeko. Nitwibagiye no muri umugwi wacu hariho ukuntu tugira agakotization kugira tuze turaserukanira ko uko dusanzwe turi mu rukundo, uko baturemye mu rukundo bakaturima mu rukundo abadukuriye. Hariho ukuntu dusanzwe tugira agakotization ka 5 par samedi tuje ngaha kuri entraînement tukagira akantu ka 5 kugira kaze karadufasha ejo tugire aho dushitsemo tugira aho twubakiye muri wa mugwi wacu ekipe yacu tugire akantu twubatse dushobora kuza turakora kazanira inyungu ekipe kugira no muri twebwe ugize ikibazo ugwaje cyangwa ugwaye tuze turamuseruka ko bitagoranye ciye muri kantu kacu dufise dukora. Mugabo rero turacari muri ya cotisation, turacari muri bwa buzima bwo kwiyunga. Mugabo nukuri turashima cyane, turakenguruka cyane kubera urukundo aho rwavuye, kandi Imana ibandanye imuhezagira hari hose. Yaragize icaremye mu bana bo mwibarabara, twebwe uko twari kera ubu siko tukiri. Ubu turatunze imiryango, turaba papa, twaramaze kwiyungunganya, turafise ubuzi dukora butandukanye nyene, turamaze kwiyumva yuko twagize ico tuvamwo kuva kera tukiri mu barabara. Ubu twarakuze, ubu turakoze, bamwe bari bafise imyaka iri munsi ya 10, hari abari barengeje 10, ubu bamwe rero dushitse mu 30. Umva turakuze, turatunze imiryango kandi turakenguruka cyane. Nkuko tubibonye batuganiriye byinshi ku buzima babayemwo imbere inyuma, ingene vyagenze n'ingene babona kazoza. Jewe ndabaravye bafise biyumvira kazoza neza, kandi ndazi Imana izobana nabo nkuko yabanye nabo imbere yuko baza muri ekipe n'inyuma yaho. Numirira n'abakunzi bagusya kubandanya tubashigikira. Mu gusozera reka ndabahe akanya batere akamu bariko baradukurikirana. Ego bavukanye muri ko baradukurikirana kuri iki kiganiro kuri ino mbonesha kure. Akamo tubatera nka jewe Bigirimana David muri kazoza k'ubuzima narateye intambwe, Imana irampezagira muri uko kuvandereza utuntu jewe no twubakanye. Twaraguze parcelle, ariko iyo parcelle twaronse iracagaragara gushika uyu munsi. Turafise ivyifuzo byuko tutoguma dupanze kandi twararose ikibanza. Rero mwebwe mudukurikira abavukanyi, iyo ntambwe ndashaka kuyitera ko nubaka mu buryo buke ndonka mugira ico munyunganiye hamwe na ekipe yose. Abo turi kumwe hariho abatarabona intumbero nziza y'ubuzima kandi bafise imigambi, muratwunganira mu migambi niri ya muzokumva turiko turubaka niyo twifuza gushikako. Hama ejo na hirya y'ejo n'abakiri mwibarabara baze batubone kwicigwa, tuze tugira ico tubahanuye kuko tuzi yo twavuye naho tugeze niyo twifuza gushika. Kumbure natwe tuze dutera agacumu kumwe abandi. Hama no ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi turazi ko hari abavyeyi b'umutima w'urukundo n'abafise umutima w'ikigongwe n'impuhwe byo gufasha. Twebwe tumaze gutera intambwe ryo kuva muri iryo barabara tukaza gushinga izacu, tukaba dufise aho duhurira mu rukundo rumwe. Turabasaba intererano n'ubufasha cyane cyane kugira ngo mutwegere muyage natwe
dufashe n'abakiri inyuma nabo guhindura muri urwo rugendo rw'ubuzima kuko ibarabara ry'uyu munsi riraruhije gusumba irya twebwe igihe twari turirimo. Murakoze cyane. Murakoze cyane bantu muriko muradukurikirana kwimbonesha kure. Twebwe nk'uko tubayeho turakeneye ubufasha naho dufise ibyo dukora bitandukanye, turacakeneye abadufata mu mugongo. Nkuko vyo tugenda turakora dukora imirimo itandukanye, mwamaze kutwumva hariho bamwe bavanderezo duhuzu n'ubuzima bumeze neza, mugabo uko biri kose turacakeneye abadufata ukuboko, abadutera intege. Ego turamaze gukenguruka kandi Imana n'ukuri, Imana niyo yoyo ifise imbono yacu, twebwe naho dufise ivyiyumviro vy'imbono yacu, mugabo Imana ikorera mu bantu nk'abariko baradukurikirana kakanya, nabo barafise ico biyumvira kwi Akamize FC. Murakoze. Bavuze vyinshi je nabindi bifise norenzako, mugabe ico nogenda mbona nuko twogenda turatera intege abana bo mwibarabara baba basigaye mwibarabara, nabo bakadukurikira bakamara kuronka intambwe, bakabanza bakaza bakatwegera bakabona aho tugeze, nabo bakava muri rya barabara. Si byiza kuguma bari mwibarabara. Ico kintu tubona uko twebwe twogenda tuza turaronka abavukanyi baza barabigisha ubutumwa nk'ubwo batwigisha mu barabara, baduhuza n'abandi. Natwe nico kintu mbona uko twoshira dushigikira kuza turabwira abana mu barabara yuko botwegera bakabona intambwe duteyeko n'urugero tugezeko. Natwebwe twari mu ibarabara, natwebwe ntitwarivemwo dushatse, ni Imana gusa yabishatse yuko turivamo. Natwebwe nitwo basubira bagome mu barabara. Ego murakoze. Ndongeye kubakengurukira ku kanya tumaranye, nari kumwe na equipe Akamize FC. Ndongeye ndatumirira abakunzi ba Action Vibe TV kuguma mukurikirana ibiganiro byacu, kuguma mugira subscribe, kuguma mutumirira n'abandi abagenzi, inshuti gukurikira ibiganiro byacu. Murakoze.